Hari filime mpuzamahanga yakunzwe cyane gose ku isi yakiniwe mu Burundi ndetse no mu Bufaransa yitwa Gito Lengra yasohotse mu mwaka w'1992 ikaba yanditswe ikanayoborwa n'umuhinga w'umurundi azwi cyane mu Burundi yitwa Ngabo Leonce. Iyi filime bivugwa ko ariyo imaze kwinjiza amafaranga menshi cyane mu zimaze gukinirwa mu Burundi zose kuko ari nayo imaze guhabwa ubushimwe bwinshi cyane nkuko tuza kugenda tubigaruka k'ibyayo byose inyuma yo kuyikurikirana. Prosper Ntuma mu bitabo inshuti y'inyandiko niko nitwa. Iyi filime rero ya Gito Lengra itangurira mu gihugu c'Ubufaransa igatangurana n'uyu musore yitwa Gito. Batwereka ariko agurisha imashini yiwe yo gushona yari asanzwe akoresha mu gusona impuzu muri ico gihugu c'Ubufaransa. Impamvu Gito yarahisemo kugurisha iyo mashini nuko yari yaronse diplome mpuzamahanga mu vy'amategeko. Rero yariko yitegurira kugaruka mu Burundi ariko Gito yari afise icizere kidasanzwe cuko niyagera mu Burundi azohita aronka akazi gakomeye cyane. We yizera ko n'imiburiburi azohita abo mushikiranganje. Gito akimara kugurisha iyo mashini yahise aja kugura ibyankenerwa azokenera agarutse mu Burundi. Gito ahejeje kugura ivyo bintu byose acataha. Batwereka aho Gito yaba hari undi mukobwa w'umuzungukazi biboneka ko babana. Uwo mukobwa yitwa Christine. Mbere banapanga kuzogira mariage kandi biboneka neza ko Gito n'uwo mukobwa bakundana. Ariko uwo mukobwa atangazwa no kubona Gito yaguze ibintu byinshi kandi atamahera menshi yarafise. Christine acanagira ko amubaza iyo yakuye amafaranga. Gito nawe yakishura ko yagurishije imashini yiwe yo gushona. Umukobwa bisa nibimutangaje ariko kandi bitanamunezereye. Gito acamubwira ko ubu atakikeneye, amubwira ko atize amashuri menshi cyane ngo azabe umutayeri. Uwo mugoroba nyene Gito na Christine baca baja kuraba bagenzi biwe aho bakunda guteramira, ari nako bishimira impamya bushobozi ya Gito. Bukeye Gito asezeranya Christine ko azoza aramuhamagara niyamara kuja mu Burundi, ari nako agenda atunganya impuzu ngo yitegurire urugendo yagira afate. Ariko kandi ubona neza ko Christine atanejerejwe nuko Gito agiye akamusiga ndetse yaca namubaza impamvu adashaka ko bajana. Bidatevye rero bagiye ku kibuga c'indege gufata indege. Gito agishika ku kibuga c'indege baca bamwankira kujana ibintu byose yari afise kuko byari byinshi. Baca bamubwira ngo asige televiziyo yari yaguze. Bidatevye rero Gito yarugiye indege. Batwereka indege iriko yuruka ku kibuga c'indege mpuzamahanga citiriwe Melchior Ndadaye. Mu bari baje kumutegera harimo barumuna biwe babiri ndetse n'abavyeyi biwe na muyomba wiwe yitwa Andre. Oya ni jewe. Ndetse ni mwasumburu naha ni jewe. Imana nenzima sinari nzi yuko Gito yogarutse nkiri ku musozi. None ubona atagarutse ukikomereye erega imyaka n'ubusa. Mbega ubona yoba angana iki? Ivyo vyo aharugana harugano. Gito. Bonjour Gito. Comment vas-tu? Ariko rero Gito ukuntu yaje ameze byaraboneka neza ko ari umunyabyibone byinshi atagishikana Gito yafitiye umuryango wiwe. Mbere bigira naho anenge impuzu abavyeyi biwe baje kumutegera bambaye. Mu byukuri biba biboneka neza ko atabitayeho. Muyomba wiwe acamubaza ko botahana muhiriwe akaryama karuhuka. Gito aca vyanka ahubwo amubwira ko ashaka kwifatira hoteli. Andre bica binamutangaza cyane. Mbere ntanatahura impamvu Gito ashaka kurara mu hoteli kandi ashobora kureba amafaranga menshi cyane. Gito rero acamyishura ko ari kubera ahagiye kurara ari hazakirira abantu benshi cyane b'ivyubahiro bikomeye. Ariko muyomba wiwe yumva umenga nagasuzuguro ndetse anamubaza kwiwe atari heza ku buryo atohakirira abashitsi. Nuko rero baca bafata imodoka bagana ku hoteli nkuko Gito yavyipfuje.
Gito rero amaze kugera ku hoteli aca yirukana umuryango wiwe ngo nibatahe afise akazi kenshi mu vy'ukuri atakintu na kimwe bayaze ngo inkombu zihere. Muramba barira fisa akazi kenshi cyane guca ndangura muduge n'amahoro zoza kubaramusa vuba ndaco mushavurira ndakundi si jewe nakazi ariko nanone kandi Gito ababoneka neza ko ari umuntu w'amanyama menshi cyane n'ubyibone budasanzwe. Bakiraho rero Andre aca musezera ndetse bagasezerana ko bazohahurira ejo mu gatondo. Baca batwereka wa muryango wa Gito ari hugishika ku gatumba muhira ariko ubona neza ko batashe batanezerewe. Bukeye bwaho baca badusubiza Bujumbura bakatwereka Andre yasubiye kuja kuraba Gito muri ya hotel ndetse aca namujana kumutembereza mu isoko bajana kugura ibitenge. Mu gihe rero ari karagura igitenge aca yisopa ngo ari amafaranga ariko akarondera ingodo yiwe akayibura. Agihindukira aca abona umusuma yarayifise yirutse. Baca bamwiruka ko ariko kandi akabasiga ndetse bakanamubura. Ivyo bimaze kuba rero baca bafata imodoka bakaja mu rugo kwa Andre rero aca atuma umukozi wiwe ngo azane ibigere bibiri ngo bamanure intomo biriwemo. Deux bières bien fraîches. Bongera kutwereka Gito yasubiye muri ya hotel yafata ari nako araba ya diplome yiwe ngo ikomeye cyane. Mu kanya gato rero Gito acaja kuvunjisha amadolari yari afise kuri marché noir. Qu'est-ce que tu as? Dollars, donne. Alors ça vient? Tiens là, je vais t'aider. Oui. Bidatevye kandi yaciye afata akayira aja gusaba akazi mu bushikiranganje. Gito yari yifitiye icizere kidasanzwe mbere we ntiyiri waranatonda nk'abandi. Yahise abaca ko arinjira afise icizere cinshi cyane ko bahita bamwakiriza yombi. Ariko igitangaje rero Gito aca asanga secrétaire ariko aravugira kuri telefone agaca musohora atanica aravuga. Biba biboneka neza ko Gito atawumyitayeho nkuko yabikeka. Gito rero hagera aho ajana za diplome ziwe kwa ministre akabiraba ariko biboneka nka atabyitayeho aca murungika kwa secrétaire ngo abirabe ariko kandi biba biboneka neza ko umushikiranganje aba ari karamyikura. Secrétaire nawe arabiraba akaca bishira ku ruhande akaca byira Gito ko bazomutuma ko nkuko bakunze kubibyira abantu bose bimya akazi. Gito rero aca sohoka akagongana n'umugore aca azanya amadokima menshi cyane agahita azitereka kuri imwe ya Gito. Bongera kutwereka Gito ari mu modoka ya Andre. Iyo modoka rero icitangura gufumba umwotsi mu gihe bariko baragenda. Gito aca sohoka ngo ayihinde agacanyerera akagwa hasi abantu bari ngaho naho bakamutwenga. Gito ntabari karatahura ingere umuntu yimirije kuba umushikiranganje yikubita hasi imbere y'abantu. Muri ako kanya nyene acikunka muri ntumo haca haza umukobwa muzi akamuhamagara myizina. Gito nawe acamira nk'utangaye nawe akamuhamagara myizina ngo Flora. Flora na Gito baba barakuranye ndetse bakaba baranakundanye cyane. Mwako kanya nyene baca baja kwicara ahantu bakunda kuba bicaye kera baganira mu myaka ya kera. Gito na Flora rero baca babandanya batembera ari nako baganira. Flora aca mubwira ko yaronse uwundi musore basohokana kubera ko yabonye Gito atarakimwandikira. Gito rero aca afata Flora akamujana muri ya hotel yari yafashe. Flora acinjira ahita abona ya kanzu itukura Gito yari yazanye ndetse Flora aca musaba ko yoyambara akayigera. Flora aca asangimo kwiye mbere agaca namusaba ko yoyigumana. Gito aca bimyemerera ko yoyigumana. Bidatevye baca batwereka Gito yasubiye hamwe yaja kwaka akazi
ariko rero kuri iyi nshuro baca bamwankira kwinjira. Gito ntabatahura ingene amaze ukwezi kose adepoje ariko ntihagire umuhamagara nkuko bari babimusezeraniye. Gito babandanya bamwankira kwinjira. Gito aca atangura gushavura antakara cyane abaza uwamwanyiye kwinjira kwazo wariwe, ndetse kandi bamera nk'abashwanye ari nako umusekirite amyibutsa ko bazomwandikira nkuko boss yabimubwiye. Gito nta kundi bari bubigire aca asubira inyuma nyene yidoga. Baca batwereka Gito yagiye kuraba ubundi muyomba wiwe ngo amufashe, ndetse uwo muyomba wiwe nawe amukorera inkoni ku gishitsi amubwira ko ataco yomufasha kugira ngo abo mushikiranganje. Baca bongera bakatwereka Gito ari muri ya hoteli yafata ariko yinwera inzoka. Ako kanya nyene directeur w'ihoteli aca dodora aje kwishuza Gito kubera ko amadeni yari yamaze kuba menshi. Gito aca amubwira ko atayafise ngaho ariko kwejo azindukira kuri banki kuyatora. Nyene hoteli akigenda Christine umwe yasiga mu Bufaransa aca muhamagara akamubaza uko ibintu bimeze. Akivugana kuri telefone na Christine ako kanya nyene Flora aca yinjira. Ako kanya nyene Gito aca asezera Christine ndetse amubwira ko azomuhamagara. Baca baba baraganira na Flora, ndetse Gito abira Flora ko icizere cyo kuronka akazi kiriko kiragenda gihera, ariko Flora aca amuremesha akamubwira ko kuri diplome afise atogira ubwoba, amubwira ko ahubwo yorindira yihanganye. Mu gitondo ca kare directeur w'ihoteli niwe avyura Gito aje kumyibutsa ko yoja kuri banki agatora amafaranga y'ideni afitiye hoteli. Ako kanya nyene directeur w'ihoteli aca yigira kuri banki ya Bankobu kubaza nimba Gito ahafise konte. Baca bamuhakanira akamubwira ko Gito atakonta ahafise. Directeur w'ihoteli aca atahanisha byinshi cyane agahita sohora Gito n'ivyiwe byose. Gito aca amwereka amadolari amubwira ko ejo azoja kuyavunjisha kugira ngo amurihe. Nibwo rero nyene hoteli aca byemera agacamurika kagenda. Iryo joro nyene Gito yaciye aja kuraba nyene hoteli aramuriha amafaranga yiwe, ariko rero bukeye Gito bazindutse bamusohora nabi muri ya hoteli yafata kubera ko nyene hoteli yari yabonye ko Gito atayandi mafaranga afise yo kwishura. Nuko rero Gito bamuta hanze bidatevye. Gito yaciye aja kuba kwa muyomba wiwe hamwe yari yanse ngo ntiyohakirira abashitsi b'ivyubahiro. Bidatevye rero muyomba wa Gito yamusavye ko boja kuraba Flora bagasangira agacupa. Bakiri mu kabare rero nibwo Andre yaca abwira Gito anamusaba ko yoja kuraba abavyeyi biwe kuko bamukumbuye cyane. Gito we yamwishura ko ahanka hananuka amase y'inka. Gito ahubwo yatanguye kugaya akabare baje kunweramo, abaza ingene abantu bashobora kuba ahantu nkaho hacafuye cyane. Baca rero bongera bakatwereka ku kibuga c'indege hari uwuje, ndetse bakanatwereka ya televiziyo Gito yasiga mu Bufaransa. Kumbe yari Christine aje mu Burundi kwirabira Gito. Christine aca atangira kubarikiriza kugira ngo amenye aho Gito aba. Bongera kutwereka Gito atashe avuye kugura ibintu. Mu gihe rero akidodora arungurutse mu rugi abona ya televiziyo. Buno yirutse kwinyegeza Christine aba yamubonye, ariko Gito amyereka nkaho atamyitayeho ndetse anamubaza ico yaje gukora ngaho. Christine bica bimushavuza cyane, anamubaza impamvu atarakimwandikira kandi bari bemeranije ko vuba bazogira mariage. Gito rero niko kumusaba imbabazi ndetse anamubwira ko ibintu burya bitagenze nkuko yabikeka. Christine rero aca asaba Gito ngo amubwire ikibazo yoba afise arabe ko yomufasha. Nyuma rero niko guca bahoberana. Christine abaza Gito yakanzi itukura ko yahejeje kuyimusonera. Gito aca amuhenda ko yayihaye umutayeri ngo ayisone, hama aca arayibura. Ariko Christine ntaco byari bimubwiye kuko yaranejerejwe cyane no kubonana na Gito. Bari ku gitanda nibwo Christine yabaza Gito nimba akeka ko yaje mu Burundi kugira ngo amuzanire televiziyo yiwe gusa. Christine yamubwiye ko aje kugira ngo ahure n'abavyeyi ba Gito no kugira ngo amenye Afrika. Gito rero we ntiyumva ukuntu Christine yipfuza kuja mu caro, yamara Christine we yikundira kubona mu caro. Gito rero yabandanije amuca intege ko mu caro batarigira babona umuzungu, kandi ko yo nahava batera ubwoba kuko batari byigere babona umuzungu n'umunsi warimwe. Gito rero yaciye aherekeza Christine amusubiza aho yari yashikiye ku muzungukazi bari bazinanye na Christine yari yarongowe ino mu Burundi. Bagishikayo rero basavye Gito ko ariho yoza ararara, ariko Gito arabyanka ndetse aca araningira asezera Christine.
buno ariko aragenda ataha nibwo yaca ahura na Flora ariko bahurira hamwe gito yaba kwa muyomba wiwe Andre. Biboneka neza ko Flora yashavuye cyane kubera ko yamuhamagaye inshuro nyinshi atitaba, niko guca inyuma mu kigo barinjira. Ako kanya nyene bacinjira Christine nawe yaraje kuraba gito amuzaniye kado. Christine bace bamubwira ko gito atawo hari, ndetse Christine niko guca asaba wabimubwiye ko yomuhera iyo kado yaramuzaniye gito. Yamara ivyo byose byabaye gito niho yarari, ndetse ariko aranabarunguruka biboneka neza ko yabeshe ko atawo hari kandi ari hari. Niko kumuha iyo kado yiwe rero. Ayifunguye asanga n'udu headphone tuvuza umuziki. Ntivyatevye rero baca batwereka Gito na Christine bafashe urugendo n'amashakoshi bagiye gufata umuduga ngo baje ruguru mihira kwa bagito. Kugatumba ko bagito hari Mwijenda, bivuze ko bafata imodoka yo Mwijenda. Baca batwereka bari mu modoka bariko baragenda, ariko mu modoka Christine yagenda aravuza umuziki ku buryo umugore yarabari inyuma yabasabye kugabanya umuziki kubera ko umwana wiwe yaragwaye. Nuko rero Christine niko gushaka gufasha uwo muvyeyi amuha 1,000. Abari muri bisi bose babibonye bati natwe duhe. Urugendo rero rwarabandanije biboneka neza ko Christine yanezerejwe cyane no kubona imisozi n'abantu benshi atari bwabone mu buzima bwiwe. Nuko rero bidatevye barashitse Mwijenda, uko niko hari hasa mu myaka yo mu 1992. Umera ko bagito bari ko bubaka urugo. Buno nyene rero nibwo karumuna ka Gito katangiye kubabona. Gitaraje. Ivyo ntari bubone. Munyana gitaraje. Yo nivyo. Mushima yaje yatumanye n'umuzungu kaje. Azingana gicake. Undi nawe yagira gutya. Byarabatangaje cyane kuba Gito azananye n'umuzungukazi. Ntivyatevye rero bwarije hagera gufungura. Christine bibaza kumugora cyane kurya ubugari, baranamutwenga. Hageze kuryama rero batangura kugira ikibazo caho babaraza nuko babasasira. Ega tugiye kubasasira dute? Nabigoye uwabibaza Gito. Gito. Mbega none Navyumvise. Nza kuryamana na Kaze. Nuko bararyamye. Gito imi bitangura kumuryaja guhiga amavuta atuma yikingira imibu. Bavuga ngo nta joro ridaca. Nuko iryo ryo ryarakeye kuri Gito kuko ngo imibu yari yamurembeje cyane. Bwarakeye Christine bamushiririza amazi yo koga. Bidatevye Christine yaramaze kuhamenyera, banamwereka ingene bakwembe iki gitenge nka kurya kw'abarundi kazi. Eka yaranaberewe cyane pe. Nyina wa Gito rero acaja kumyigisha ingene basya. Christine yaranezerewe cyane. Qu'est-ce que tu fais? Des photos. Tu leur fais peur? Ce qu'ils disent. Ils veulent de la bière. De la bière. Ah oui? On ne pense qu'à ça. Mbega Mungu wawe yazaniye ikinyuma. mbega kubinyuza. Ugiye wakira. Uronse umukazana yera. Bivugira ibyo ugomba. Mbega gushana. Ngira ngo ntubona ibintu bibi. Sigaho ngo umugenzi bigana. Wagira ngo erega iburaya ni kubigenda. Akira umbiriza. Mbane yombiriwe.
ndagwa cyo numva nibyo muduga nari mfise agira ngo buraya mwese afise hazina wowe rero barimo so twambaye reka guguza nawe no urugo rwanje n'umuryango wanje umuzungukazi umudayiki kumena ari mufasa n'ibikwica amaboko uruca gufasha kubimera no gukuka amase nagitonde ngira ngo bacashobora gufata isuka umuryango hano urya mukobwa wewe ica yisubira iwabo gitakara mukamurongoye azoca agenda akagiri kandi ntizosubira gukunda ubuzima maraje dukinga atwo mbona atariho bari navyose Christine ari hehe yajyanye na wa mukecuru Gurima ubwatsi naguze mwakuyu uzohava ukwegukira niradati aho urashimitse urongoye uwo muzungukazi nawe nguwo wa muzungukazi wanje yewe ntivyanatevye Christine bari bamaje kumujana kuja kubagara icayi bongera kutwereka Christine ariko arereka barumuna ba Gito aho Ubufaransa buherereye ku ikarita y'isi nubwo Gito yacaza abwira Christine ko bategerezwa gusubira i Bujumbura. Christine biramutangaza ukuntu bamaze iminsi mike cyane. Christine ntibyamunezereye habe n'ubusa kubera ko yaratanguye kuhamenyera ndetse yatanguye no kuhishimira cyane. Bukeye bwaho barapakiye baragenda ariko basiga mu muryango bitabanezereye habe n'ubusa. Nuko rero barashitse Bujumbura. Gito atandukana na Christine kubera ko Christine yaciye aja kurara hamwe yashikira. Gito acinjira mu nzu ahasanga Flora yaje kumuraba, mbere basanga Andre we ari karimuka yapakiye ibintu. Flora acamubaza ko avuye ruguru kuraba abavyeyi. Gito nawe ati yego ndagarutse uyu munsi. Flora ati na wa muzungukazi. Biboneka neza ko Flora yabimenye byose kandi yanashavuye cyane. Gito niko gutangura kwisigura ko Christine ari umugenzi asanzwe ahubwo yaramuzaniye televiziyo. Yewe Flora bimugora gutahura ingene umuntu agenda ibirometero n'ibirometero azanye televiziyo gusa. Bongera kutwereka Christine hamwe yaba nawe yahashavuye cyane yibaza impamvu Gito yase ko bararana. Bongera kandi kutwereka Gito yagiye kuraba mu yomba wiwe aho yakora muri Blarudi. Biboneka neza ko Gito byamucanze, yewe yibaza uko azobigenza. Niko kugisha inama rero mu yomba wiwe uko yobigenza kuko yaramaze kugira ikibazo gikomeye cyane cabo bakobwa bose. Ntivyatevye rero hamwe Gito yaba barimutse ndetse kandi muyomba wa Gito hari hageze yuko anagira mariage. Muri urwo rubanza Christine yararujemo ndetse asanga Gito ariko aratambana n'uwundi mukobwa. Kumbe uwo mukobwa yari Flora. Christine akibibona agira ngo ariko ararota. Nibwo rero yaciye abegera Christine ahita abwira Gito ati mukundwa twotambana. Gito biramucanga aca yenda Flora ko mu Bufaransa ariko bahamagarana abagenzi. Flora aca shavura cyane batangira gushwana, mbere Flora aca nivumbura ahagenda. Muri iyo mariage ya muyomba wa Gito ariwe Andre hariko haririmbo muririmbyi yamenyekanye cyane yitwa Prosper Bahaga, ariko aririmba indirimbo yiwe yitwa Yesa Nirirenga. Gito rero nibwo yatangura gutambana na Christine. Flora hari yicaye ishavuriringa niko guca haguruka abaca impande arigira.
Gito abibonye aramukurikira amyiruka ko Christine nawe atangura kumuhamagara n'ijwi ryo hejuru. Gito nawe akoma induru ahamagara Flora. Abariko baratamba barahagarara birabatangaza cyane batazi bibaye. Flora nawe yanka kuvugana ikintu na kimwe na Gito. Ibyo biheze Gito yaciye atangura kuja mu mubare bw'umubwiza agwana bamusohora nabi cyane. Mu by'ukuri Gito byari byatanguye kumucanga. Bukeye bwaho Christine yagiye kuraba Flora aho akorera. Christine acabwira Flora ko yakunda Gito cyane ariko Gito atigeze amukunda ndetse babandanya baganira ko Gito yahindutse. Christine anatangazwa ingene Gito atigeze n'umunsi warimwe amubwira ibyuko Flora bigeze gukundana ndetse banakuranye. Christine acabwira Flora umugambi w'ikintu bokorera Gito ngo kugira ngo bamufashe. Yewe baca baja kwiga neza ico kintu ingene bogikora. Bongera kutwereka Gito aryamye ako kanya nyene ngoga ari we Prosper Bahaga acaza kumuvyura amubwira ko Flora amukeneye cyane kuri ya hotel kandi ko ari hamurindiriye. Bitatevye Gito aca hasimbira mu kandi kanya Flora nawe acashika aca yicara haca haza umuntu akamubwira ko bariko baramurondera hama agaca agenda. Akigenda ubwo nyene Christine abashitse agahita yicara. Ndetse ako kanya nyene Christine aca amubwira ko ari cashaka kumyereka, anamubwira ko yafashe icumba muri iyo hotel nuko amusaba ko bokwinjirana icamyereka. Nuko rero baca binjirana ariko Gito akaguma kebwa cyane. Christine aca amubwira ngo akunda impuzu ko hari ico ashaka kumyereka kandi kwaza kugikunda cyane. Gito utanka aca atangura kuzikura hajya hejeje yambaye ubusa, yambaye ako munsi gusa. Flora aca yugurura urugi, Gito nawe akaca amukurikira yambaye ubusa, impuzu azisize indani mu nzu. Christine nawe acaza yiruka agahita yugara urugi amwugaranira inyuma yambaye ubusa. Gito aca atangura guhindura urugi ariko bikanka. Ako kanya nyine wa mugabo nyene hoteli hari telefone imuhamagara imubwira ko ari uri karateza akaduruvayo mu hoteli. Kumbi ni Christine yari karabimubwira, nawe ahita yihuta ihitanye n'abakozi biwe batatu bakaduga. Gito baca bamuterera ya kanzi itukura agaca ayambara. Ako kanya nyene baca bamusohora bakamuta hanze yambaye kanzi itukura gusa, abantu bakamutwenga. Christine abari hejuru akaca muterera ibirato vy'abagore. Gito agize ngo araraba aca abona Christine na Flora bari kumye akaca amenya ko burya ari umugambi bafundikiye hamwe. Nuko rero Gito aca yambara vya birato akagenda ariko abantu bamutwenga cyane. Bongera kutwereka Gito yicaye muhira ari karanwa gatabi aca afata ya diplome yiwe ikomeye cyane arayiturira afise agahinda kenshi cyane. Baca batwereka Christine agiye gufata indege ngo yisubirire mu Bufaransa kandi na Flora yari yamuherekeje. Christine aca abona Gito nawe yaje aca aramusezera ariko yari kure inyuma y'amadirisha. Flora nawe aca yurira umuduga, Gito akamyiruka ko amuhamagara ariko akamyihoza. Iryo joro nyene bongera kutwereka Gito bariko baramusohora mu kabare kari mu byiza yaborewe. Bukeye bwaho ngoga ari we Prosper Bahaga abari kacurarangira umuziki Gito. Biboneka neza ko Gito yarayakubitiwe mu kabare afise pasuma ku munwa. Kubera ko rero hari ico yashaka kubyira ngoga byasabye ko abanza kujandika ku gapapuro kubera umunwa wiwe bari bawubabaze cyane ntibyari gukunda kwavuga. Nuko rero aca mwandikira ko yambaye nabi cyane. Aca mubwira ko yo muronderera ica capa ko bidatevye Gito atangura gucapa modeli z'impuzu zitandukanye. Ako kanya nyene Bahaga aca sohoka yishimye cyane kubera ko Gito yari yamusoneye impuzu nziza cyane. Baca bongera kutwereka rero Gito ari karatembera arabaho basonera impuzu agenda yiyumvira ko nawe azoshinga ateriye isonerwamwe impuzu kandi ngo abagore bose bibujumbura bazoza biruka kumushorera impuzu. Iyo ateriye ngo azoyita Tiger Taylor. Bidatevye rero Gito yaciye agurisha bya bintu byose yakuye mu Bufaransa bamuha amafaranga. Ako kanya nyene ryaduka yari yatanguye kurisiga amarangi. Ibikoresho navyo byari bimaze gushika, akazi kari katanguye atangura kuronka abakiriya benshi cyane. Yumviriza mwana, yumviriza Gito canje, Gito cundi yumvireho. Nyamura yumviriza mwana, yumviriza Gito canje, Gito cundi yumvireho. Ereka mwana
mu 1989 mwarahuye no mu producteur w'umuswisi yitwa Jacques Sandoz, hama mwarakoranye mukorana ireresi yitwa Gito Lengra, ikaba yari ni ireresi ya mbere ikoze mu buhinga buhanitse kandi iri mu bwoko bwa long métrage mu Burundi. Mbe ni gute byagenze gute kugira mukorane n'ujya muzungu, mwabigenjeje gute kugira mugere kuri iyo ntambwe yo gukorana muri kijya gihe? Ni inkuru ndende ariko ndagerageza guca ku mayange. Igihe naheza ishure kaminuza yo muri Algeria, imbere ko mpeza bwa mbere na mbere no kwibutsa yuko igihe niga iburengo mu ishure ryisumbuye, bijya byose navuze twiga by'imiziki, amateatre, amasinema, hari umugabo w'umuzungu w'umubirigi imbere yitwa Gilbert Ducarme, niwe yari yarabinyigishije. Hama ngiye kwiga muri Algeria, mu buruhuko bwose bushitse bwo muci, naca nja kumuramutsa. Bana kuva muri Algeria na niburaya hatandukanijwe na mer Mediterranee. Rero naca nja kumuramutsa. Igihe naja kumuraba ubwa nyuma rero ndamusezera ko mpejeje amashuri, turiko turanywa kayeri ku mugoroba nkuku, Gilbert Ducarme yambwiye ati ngabo ngo nayo uratashe watsinze ni byiza. Ngo ndakunda kuyumvira ugire agafilme akarerese. Cenda tukanda twenga. Niwe Gilbert nje kugusezera ndakwiye ko ndi licencié muri chimie. Ngiye kuba umwarimu rurangiranwa cyangwa mbi umuchercheur umushakashatsi. Uze kumva ivy'amarerese kuko nari ngiri muri ivyo nyene bimwe bita utugenegene. Yego. Hanyuma Gilles Ducarme ati no, ati wewe ndagufitiye confiance, turana muri Rwanda, muri Congo, Burundi, ibihugu byose byagende n'ubirigi byatwaye n'ubirigi, ntiharaboneka n'umuntu numwe agirire rese ngo kandi we ndazi kwishobora. Ngo nagusavye umunsi turyame uraruyumvira uzumpe ivyimviro bitatu, ejo mu gitondo twinonosore turabe ico twoshikako. Ico gihe nawe tweze ndabwira Gilbert nti nega Gilbert, we waranyigishije imyaka n'imyaka hariya iwacu i Burundi, n'ubu nawe ubaza ko nguba ndi umunyeshuri wawe ndega nahejeje shimi undi muri licencié muri shimi ngiye nanje kwigisha abandi. Gilbert atoya ati ndabigusabye. Iryo joro rero sinasinziriye kuko narandiyumvira kugira ngo ndamuhe ivyumviro bitatu nyamukuru twokorerako. Hanyuma rero gushikana twumvikana kuri kijya cyumviro ca Gito. No umuntu yajeje ishure hanyuma ariko aratoa kuzotayi wabakaba umushikiranganje. Ivyo rero kubera iki? Kubera kera twe kurungano rwacu ni hari bwabe abantu b'incabwenge benshi, ni hari bwabe abajuje université benshi. Do bantu benshi batashava iburaya bashika ba directeur généraux mbere n'abashikiranganje abantu bakomakomeye. Ni hari bwabe chômage nkibi vyubu. Mugabo ngumviriza abo twigana abanyafrika benshi twari kumwe, ige benshi barota yuko bazova ngaho bataba bashikiranganje. Jenga kuma nibaze ntino twaje kwigira ubushikiranganje cyangwa twaje kwigira ibintu bizodufasha kugira ngo duteze imbere ibihugu byacu, duteze imbere n'abene gihugu, tubazane ubwenge yuko ingene botera imbere. Ikindi ca kabiri novuga canshitse ku mutima catumye niyumvira Gito, nuko igihe nari buraya kuko aho sindakwe naja kuraba Gilbert, nafise muri umunanje yiga mu Birigi. Donc ngiye kwa Gilbert nacanja kuramutsa muri umunanje. Ubwa mbere nshitsi buraya bagiye kusororera abagenzi ba muri umunanje, ngaza numva bashatse gutuma ko ikiyeri canka kantu bafungura ngo s'il vous plaît monsieur, est-ce que je peux avoir? Donc urumva muri rwa rufasoni ati nyakubahwa ndashaka kuronga ikiyeri, nyakubahwa ndashaka kuronga agasosisi. Ndahindukira ndaba muri umunanje. Kibye ngabo ndashaka wamagara umuntu abazana ikiyeri nyakubahwa. Muri umunanje ati shanga ntugiye ngo nimwe vyo mu Burundi, ati urya yarize ingeniera muri chimie, urya n'umuteknicien yizi vya aviation, urya ati ni mu docteur barabuza akazi, ati habariko arakora kugira ngo barabe ico rirenza. Hariyo n'abandi bakora baroza amasaha ni hariya, ati n'abantu baje manifester bataroza akazi. Urumva
ico gihe birancanganya mu mutwe niho muri ivyo vyumvire nabwira Gilbert naciye niyumvira nti ni wacu mu Burundi hazogeraho muri fonction publique ubuzima buzoba bwaheze none ni bwahera tuzokora iki nato ari jewe mugabo ari umuntu abanje cyangwa bazoza mu nyuma bazokora iki universite itwigisha apana ubumenyi itwigisha no guca ubwenge kuguruka mu mutwe iki utagishoboye uba warize ibintu gufasha kwimvira ibindi bintu wokora mugabo rero gushika ico gihe twese twimvira nzobiki rero ngiyumvira à l'avance umunsi azogera umuntu akironka akazi azokora iki gukoresha ubwenge gukoresha umutwe kuraba ivyo wizi buraya nico wozananga ukabihinyanyura ukundi ubihingura kugira ngo ushe kwikora kuwironga akazi kawe wenyine wishingiye ukakrea société ugakrea entreprise ugakrea ikintu wenyine nawe uzoza urahemba abandi bantu ico gihe ndibuka igihe nagira gito hari abarundi batari bake bagenzi baca bandwenga kurenga ngo ivyo by'amarere suzanye ngo ushaka ivyo byagito ngo ushaka kuvuga ko twese turi bagito ngo dore diploma atacimaze mugabo mu ncamake uyu munsi yiko ndagenda urumva ifilm nagize muri 19 umunsi turi mu 2022 haci imyaka inga 32 uyu munsi ndiko ndabona abagira akazi k'ubusiti abaza guserva ibiyeri mu mabar abafise abatwara amataximen bose ugazusanga n'abantu bize basama lisansi babuza akazi jewe rero wumva ikiniyumvira cy'imyaka 30 nico kiriko kirashiko kugira ngo ndasha kuba ndatanga inyisho ko burya nta kazi kaba gato umuntu niwe aba muto mu mutwe niyo nyigisho nashatse gutanga ico giye uyu munsi ko biranezeza kubona ko ariyo dushitse yuko urwaruka rw'ubu ruko ruriga gonyene niwaje amashure yigafise umugambi wiwe kandi bazikonanye n'icubahiro umukuru w'igihugu nivyo amazi iminsi ashimikirako bati bantu bene Burundi ni mwigi mwese gukugura umutwe mugiye kwihingura ivyanyu mukiyondera akazi kugira mugahe nabandi murakoze cyane ariko ngaho niturumva neza handika Jacques Sandoz nk'umuproducteur na watubwiye Gilbert we yaguteye yaraguhaye ide hama murahuye nawe no umuproducteur nawe umuproducteur wewe urumva deja ntwari umenyereye ivy'amareresi nawe mwakoranye gute urakoze cyane igihe naheza igishembeje gusezera Gilbert Dikano natashi muhira ndamaze none nzoza nandika gute aramwitinga ntaco ndaguha impapuro uzozurabira ko ingene uzozurandika ndataha i Burundi mba umuyobozi wa École de Télécommunication arengira umusore ico gihe ryari ishuri rikomeye gose nafise n'imiduga ibiri ngira umusore mfise pause hanyuma ngatangura kwandika ico gihe nta internet twari bwaronke narandika page imwe iyo nahose ivyumviro vyinshi nkandika amapage 3 canke 10 nkamurungikira gute kuri poste ya kera nayo kugira ngo review Bujumbura shike mu Birigi yashobora kumara ukwezi cyangwa kumara amezi abiri canke rikazimira nawe agiye kugira ngo nkosore ambwira ingene no bandanya akabindungikira ni kwa kundi nyene bikamara ukwezi amezi abiri amezi atatu canke rikazimira nico gito mu kwandika gito meze kuko mbere wari umugambi kuzogira ireresi rigufi ry'iminota 10 kandi nta majambo yari kujamwo nabikozemwo nk'imyaka 9 tuvuge imyaka 8 hamwe na hije ndabimurukiya Gilbert Dukano avuga ati umve rero dufashanye worondera amafaranga i Burundi naje ngiye kurondera amafaranga mu Birigi kuya dukore ako kana kari gafise umutahe wangahe umutahe wari kuba w'amadolari 200,000 jewe ndabishikiriza ushikiranganje bwari bujejwe ico gihe ivy'imico kama muga ko bwari ubwa mbere umugambi wa uronga nabene sibo barundi ntibamenye ico bagira ingene bampa amahera aho yarondera babika muri tiroir aho rero muri 1989 niho haza Jacques Sandoz wo Busuwisi yaraje gutembera Burundi bari bamubwiye ati hari igihugu ngo gisa n'Ubusuwisi ciza ngo umuntu ashaka kugira amafilme meza la Suisse d'Afrique le pays Émile et une colline
aje ngaho ariko aratembera hose araba araca mu bushikiranganje kugira ngo asabe impusha yo kuzoza kugira filme yiwe ico gihe yitwa La Part du Serpent filme yiwe yazanye uburyo buhanitse yari nka filme ya Hollywood umushikiranganje ico gihe baje kuvugana byose yamwemereye aca afata akagatabo naranditse arakamushikiriza ngo Jacques ngaturafise umusore ariko ararota kugira filme kandi ngo yarambaye iki gitabo ngo natwo mufasha gute twende tuzeyo tumufasha Jacques arakaraba ati ndabasavye nje kugasoma agenda mu hoteli mu gitondo kare zarubu umushikiranganje arampamagaye ngabo uri he ndi ku kazi ngo ashaka kuzanga ni unyene ndagenda duhura na Jacques Sandoz mu biro aho bari bateguye bya Intercontact ku mugabo yitwa Bonaventure Nichimbayi ico gihe niyo yari yagize na niyo yari yamushikije kuri uwo mushikiranganje wa muzungu twicanye arambwira ngo niwe ngabo rero sinje ngo none ngibi ni wavyanze nije hari wagufashije yari mu birigi twakoranye muga distance mugabo nicumvire canje nijaravanze ngo oke ngo turashobora ngo ndashaka gufasha ashaka korera ko yanje ngo hari amafaranga araguha ni ndaye turaronka ngo none urashaka kwemera yuko ndagufasha aka karere uri kuyimvira gato tukagire kare donc de court métrage à long métrage tego cyane ngo none urashaka kwemera ngo ejo ndaguhe umuntu w'umuhinga agufasha kugira ngo ivyimviro vyawe usubire uvyagure kugira ngo tugire long métrage ndavyemeye cyane ngo none urashaka kwemera ejo dusinye contrat ndavyemeye cyane ngo are na hejo ngataha bukeye duhurira aho nyene kuri Intercontact zabozanye urutabo rungana gutya rwa contrat nawe kuzingura nsoma ngaza mbona ibintu ngo niwagira ka ibihumbi 5 yege ibihumbi 10 by'ama Suisse ico yashaka kungana n'amadolari gushika no mbona bishagushikira nk'amadolari ibihumbi 100 birenze narahatswe kugwa nicaye kuko ubwenge bace bindenya byabindi nandika mfina gusa nibi hama ndasinya mbeje gusinya acambwiye ati uzi namakuru kuko ndakwereke yuko ndi serieux reka ndagwa kandi uja gusorora ku mugoroba ico gihe je ndi mu directeur nahembwa ibihumbi 33 by'amarundi ku kwezi reka ndabisubiremo ibihumbi 33 ku kwezi niyo twahemba ndi mu directeur akomeye ku munsi kuvuga ko mwakorera igihumbi niyo twakora ku munsi ico gihe sheka yanyandikiye ndagufinza yanditse umuriyoni ngo nakamustera mbaye umushahara w'imyaka ndarura mutwe sanga ni imyaka irenga 3 noya umuntu abwiza ko yihenze aje kuyimba ngo sana gasaga ngo uca dutangura nzoguhamagara yenda kwereke nzokora narashitse hanze nshikira imodoka sinzi ngene nawe uvutuye kuko weza mwipiniga uri kuriruka ni mugabo mpamagara akuye kwizera ati yihenze ndagenda niwe ko mbaye miliyone nuvuye mba miliyone bon ako nagaciyemo uko niko twace dutangura yo kwa Sandoz aca mpa umuhinga mfasha kwandika gushika azana ivyuma umunsi gutangura kugira tournage ngaha twatangura yaje imbere ya Burundi Palace urabona kuri Burundi Palace ego hepfo ya Novotel ya kera hari intuze barugara mabarabara yose kuva mu Ngagara ya jari uwo munsi mu gitondo bava mu Ngagara bakacisha kuri Brasserie abandi mu Nyakabiga bakagenda bazanya mu mabus ngo mbe habaye iki ngo ni ibintu vyangabo yose ngo ivyo byo nibi urumva twamaze iminsi yo gutugira tunaje nga hafi amezi 2 hama gushika naho duheza bon harimo vyiza harimo bibi muga urumva nuko twawe na Jacques Sandoz nuko twatanguye urakoze cyane ariko ifilm irasohotse mu 1992 abarundi bayakiriye gute cya gikogwa cyatuma bugaza amabarabara barakibonye bavyakiriye gute abarundi bavyakiye neza cyane muri rusangi no kuri kose igihe gito yasohotse twabanje kwerekana kuri
à Centre Culturel Français IFB kera bayita Centre Culturel Français hama niho twayitanguje hanyuma haraza n'abakuru batari bake abadiplomate abashikiranganje benshi niho twayitanguye abantu bati barasara hanyuma aca yari yumvikanye nabo kuri Cine Cameo yarugaye murayizi Cine Cameo mu giyindi ho yamaze sinzi hafi amezi abiri bayerekana ku munsi abantu kuko bagendayo umunsi wa mbere ntibakurikira filme bakurikira abantu bazi baguma baryogora ngo yenaka kugenda ngo nimubwize ni kujya kabiri ni muga kuyengo arabe neza filme bayaca bagaruka ubwa kabiri ubwa gatatu urumva ico gere bararyakira neza cyane hanyuma mu misi mikeyi Jacques Sandoz atangura kunjana ma festival donc masabukuru y'amareresi novuga kwisi yose mu makungu emwe mfise souvenir nziza cyane kuko nta namwe nagiye sindonke agashimwe kandi katari munsi ya y'igihumbi c'amadolari ni filme je yandangaje ubwanje ingene nayikoze umva konja nibuka ingene nayitangwe na Jibe du Carme tuko turasangira ikiyeri ko ya meza ndabwo wiye kwa chimiste hama ngaheza ni hanyuma aho nagiye hose gushika naho ico geda ndibuka n'imbere yuko tuyiturna yari yambuye nguveresha ngo mutahe w'iyi filme nakugiye hamwe kara karere si gatoyi umutahe wari amadolari ibihumbi 200 yego Gito Lengra umutahe wari umiliyoni apana 100,000 $1 million kuko yacazana abahinga bo kwisi yose bo muri France bo muri Suisse ivyuma mwe bihanitse ko ari ikintu bamayita muri mu vy'amafilme long métrage en 35 mm donc 35 mm ni urana vya bibobine vya kera harimo ibintu bashira muri biko amafilme donc 35 mm nuva largeur bari 3 cm et demi ico gihe uri umunyafrika ugatuna muri 35 mm waba uri umuhinga akomeye ibintu birengeye kuko abandi bose muri za Burkina Faso n'ahandi benshi bagiye muri 16 mm ni bake bashobora gutuna muri 35 mm ko byari bizimvye cyane urumva iyo filme rero ayisoke nico yagize success hanyuma histoire yayo urana ku muntu amaze kuyibona ni histoire iryoshe cyane ku buryo n'uyu munsi Sagamba Burundi n'umunsi abantu baracayisaba baracayiririmba barambira nk'abantu bari mu diaspora iyo bagize iminsi mikuru barimba Sagamba Burundi aho turi ngaho hose ni Sagamba Burundi Gito nayo mu ma festival menshi n'ubu baracayiraba kuko uwiravye aratwenga mugakuraho n'inyigisho cyane gose n'ubu iracari d'actualité donc ukavuga ati je ndavuga nti ni Imana yonyene iyo Mana simva ko ari ubuhinga bwanje nubwi ni Imana yashatse ko ndabikora kubatazi Gito Lengra ni film ivuga ikintu acteur principal ni yitwa Joseph Kumbela umukongole yarafise umukenyezi w'umuzungukazi yaduganye ku gatumba yamushikanye mu gihugu bajaheza baraduga ku gatumba hama we ubuzima bwiwe bwiza bw'umuntu avuye Buraya byaramutera complex zimwe amutera isoni gusubira kandi kuguma muri ntuze ruguru aho yari yatwaye umuzungukazi wiwe hama nibaza ko bashobora no munsi uburyo bwo kubatayizi nk'abajene baje kuri YouTube iriko kuri YouTube narayishize hama mu 1993 murasubiye muravuye mu gihugu mugiye muri Canada muranakorayo imyaka itari mike hama muraheza muragaruka mugarutse muri yumvira gushinga Festicab nagarutse muri 2006 iye nashinga Festicab je nagarutse muri 2006 aho hose nagarutse umva ivy'imiziki kubera ko namaze gushikana Amicale des Musiciens du Burundi nabise ko abandanije urumva njandangura gushira inguvu ubu mu vy'amareresi navyo kuko je ku mutima wanje namye mvuga nti ibintu mfise ubwenge mfise ni Imana yabumpaye
mfise obligation y'ukugira ngo ndabusigire abandi urundi rwaruka niyo nacengira festival ijya sabukuru mpuzamakungu y'amareresi mu Burundi Festicab dutangura muri 2009 mwe nyene nabitanguye natangura akantu gato abantu batemera ati ko barambwiye ati none we uzanye isabukuru y'amareresi ngako tuzi gito gusa uzogira isabukuru gute ndabereka umwaka wa mbere nukuri narari mutima menyo nshiramo ibintu vy'ama clip y'imiziki nshiramo ibintu vy'ama publicité nshiramo ama emission kuri television ko nabwiye nti ibintu vyose biri muri cadre biza muri image audiovisuelle bisaba ubwenge ko burya na clip umuntu atayikoze neza abantu ntibaryoherwa n'uririmbo sate ingene wagize scenario ingene ugira montage siko publicité nayo iyo ugize publicité mbi kunuze uba kubikorera twabo bica birashaka kugira ico bita contre publicité abantu barashaka kurambirwa canke bakabihirwa bisaba rero ubwenge kugira ngo ugire histoire ingene uza kubivuga n'ingene ukurikirana novuga amasanamu nuko nabitanguye imisi 3 muga ndibuka uwo munsi duhejeje hari muzungu yari yafashe gutangura ireresi rya mbere yitwa Gilles Vaubourg muga dushigikirwa n'uwari mushikiranganje w'imico ka mico gihe Jean-Jacques nyene imigabo nukuri kose yaramfashije gose dutangura iryo sabukuru duse amafaranga yashika hafi miliyoni 35 tugira iyo edition ya mbere hama duhejeje umuzungu nibuka bashi acanshira mu modoka acanjana hajya kuri Botanica imbere ya Interbank imbere ya BCB agence chadfatikier achambira ngo félicitations à l'année prochaine jege nayitangura nashaka kuzandagira festival rimwe mu myaka ibiri mugabo yacambira ngo ya umwakuza nuko twace tugira rero festival tukayifata buri mwaka uyu munsi rero ndaryoye ko duhejeje isabukuru rigira 13 unatangiye gutegura n'igihe umwakuza rigira 14 umva rero niyo natanguje imiliyoni 35 ubu festival ifise novuga igiciro c'imiliyoni hafi imiliyoni amajana 2 ngizera yuko bizorengera ko yende ko ndabaza nko mu bihugu bibanye aho bateye mu bintu nk'ivyo usanga ntibari munsi y'umuriyaridi ukugira ikintu kicu kuko kirimo byinshi gutumira abantu bavuye hanze kugira programmation abakozi ibyo uzoshiramo gupia amadroit d'auteur y'abagira ama publicité ni ibintu usaba amafaranga menshi mugabo ibihugu bimaze kuvyumva neza ni ibintu biteza imbere ico tokwita tourisme culturel je nagiye ndakora kuja muri Fespaco Wagadugu ndagenda muri ZIF Zanzibar International Film Festival uravye abantu bava mu makungu baje kuraba ayo masabukuru bagaca babonera no gutembera mu bihugu ni benshi amusanga nayo mafaranga barayagarura iyo biro nka Fespaco nuko yantanga karorero barambwiye ko buri mwaka yabaye Fespaco abantu baza bazwi officiellement ntibari munsi bihumbi 4 yiyumvira rero bihumbi 4 ngwi mwaka mu Burundi nabo twokwakira nta ma hotel duseye bakwiye yumvira rero amafaranga ya ma hotel mu minsi 10 15 20 amafaranga y'ukurya ama restaurant amafaranga y'ubunywera amafaranga y'ama transport amafaranga y'ibiki amasouvenir n'ibintu birengeye ubwenge rero nanje ndiko ndakora iwacu mu Burundi kugira ngo ndabe ko Festicab yoba iratiro yo muri ryashira muri rya Afrika y'ubuseruko kubera yuko ni je ndumva ko bishoboka na nico gituma naragwanye gushikana muri mu 2014 twashinze ikintu twita East African Film Network nishira hamwe ryakora amasabukuru n'abahinga bari mu bintu by'amareresi hanyuma rero umva ni kintu nshaka cyo tsimbatara kandi na leta y'u Burundi yaramfashije ko barampaye naho nkorera umva bica bimpingoga abaziye ko nzandarenda hirya no hino abandi bomfasha kuya ngo tubitsimbataze kandi gushikana ubu ngashimira na leta y'u Burundi twama turi kumwe chaque édition twandika ati sur le patronage ya ministère ubushikiranganje bujejwe iby'imico kama
urakoze cyane turumvise parcours ni nziza kandi ishobora kubera icitegerezo abugwaruka bari mu mwuga ariko mbere yuko turangiza kino kigabane cya mbere cya kino kiganiro cyacu numva nshaka kubaza sentiment mufise uno munsi inyuma y'ivyo vyose haba mu byo mwakoze mu muziki haba mu mashure mwize n'ivyo muriko murakora uno munsi mu byo n'amareresi mwiyumva gute? Jengene niyumva ubwa mbere na mbere ndashimira Imana. Burya ico umuntu aba cyose ni Imana ibikora. Nje gashimisa nashaka kwimvira ko nzohereza mu bintu by'amasinema. Yo ni sentiment ya mbere. Icishimo ca kabiri nuko ivyo nakoze mu by'umuziki imbere na mbere. Uyu munsi nkana ko Amicale des Musiciens du Burundi ikiriho yashinze imizi. Abacuranzi abavuza imiziki mu Burundi bariko baramenyekana makungu birandyohera cyane nkavuga nti naratanze isemo ryanje abandi ni babandanye ndavye mu vy'amareresi mu Burundi tutemera yuko bishoboka ngaraba muri umwaka wo dushitseko nguyu mwaka urumva twari tumaze imyaka ko namafisa amahiganwa atatu hari higanwa ry'igihugu higanwa rya East Africa ni higanwa mpuzamakungu twaragize imyaka 11 ndashobora kugira ngo nakire ireresi ndende muri long métrage mahiganwa ya festival ariko kuva umwakuza uyu mwaka ho byaraminuje twararose long métrage aryoshe cyane nshaka kuzorungika no mahiganwa yo mu yandi ma festival yo mu mahanga rero ngivyo ndavuga ndishima cyane muga mu kwishima kurusha nuko hari urwaruka ruriko rumva yuko bijya twita kera utugenegene uyu munsi batwita amahinguriro y'imico kama n'akaranga industrie culturelle et créative niko bavyita mu gifaransa bitanga akazi bifasha urwaruka kuguruka amaso bifasha urwaruka gutembera no kumenya impinga n'ayandi kugira ngo barahura ubwenge ko ndagerageza no kuzandagira inyigisho ni nyinshi ababa ya mbere tukarondera aho bogenda hanze kuratisha ivyo bakoze ngaha hanyuma nabo hanze tukabazana ngaha kugira ngo bahure urumva ni ibintu bikomeye ngaryoga kandi ukona n'abafasoni basigaye barimwo ubu hari asigaye du société de production turiko turavuka twiza dufasha kugira amafilme ubu nabonye ko ari n'abandi batoye n'ubuhinga bwo kuzasha muri YouTube nkaza numva ngo ari giye baronka amadolari jana amajana 2 mugaco nifuza nuko bazoshikira yuko haba besha bikurikirana bakaronka n'amafaranga aboneka mugabo nyuma ya vyose nukumenya yuko ayo ma image tubona amaresi tubona afasha kumenyekanisha igihugu cacu burya y'umuntu abonye ireresi arabaza ico gihugu kiri he Uburundi rero tuvuga ngo ni ciza kuvuga amajambo ntibikwiriye muga iyo bashize mu image bakavyerekana hanze bituma bazavuga ati turashaka kuja muri kijya gihugu hari andi acavuga afite imitahe ngo kijya gihugu kimeze neza washoboye ngo turatunze ibi nibi utavyerekanye ari majambo gusa ntibikwiriye biruzurana nayo mashusho dushobora kugira ngo twerekane koko ubutunzi bw'igihugu cacu mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu urumva ico rero nico nishimye ko kubona yuko festikaba ashitse iriko iragira ico imariye Uburundi abene Burundi n'urwaruka rushasha urakoze cyane murakoze namwe bakunzi ba Pam Channel TV ubandaye mukurikirana ikiganiro cyacu Smart Mind mubona neza ko ikiganiro twagitanguye habona ariko no munsi cyaryoshye cyane gusumba hagezaho butangura kwira gato ariko tugira turangize tugiye muri wa mugabane wa nyuma aho tubaza ibibazo bibiri bya nyuma ari wo mugabane wa Fire Questions kazi bakunzi ba Pam Channel TV Leonce Ngabo shaka kubabaza ibibazo bibiri biza kurangiza kino kiyago cyacu mu myaka yose mumaze mukora ibyo mukora nikihe kintu kimwe cyonyene mwicuza kuba mutakoze mwari mwifuza gukora n'igitakunze ko ikintu kimwe namanicuza mu buzima bwanje nuko dawe yapfuye ntamusororeye narifuza kuzomubona nkuze nkamusorore tukayaga akoze hama ikibazo kindi nikiye kintu kimwe
nibaza ko icyo mwamaze kucishura mwishimira mwakitubwiye. Icya nyuma ni uyu munsi mworonka amahirwe yo kugira ikintu musubiyemo kugira mugikore mu bundi buryo, icyo bari ki jewe ico novuga nuko ikintu nosubiramo ni cyane cyane ico nosa kugira ngo jo kuronka uburyo bwo guteza imbere ivyo ndiko ndakora, ko namaze kubona naho mvuga ubuhinga ivyo dukora ndafise ivyiro vyinshi ngene twoteza imbere imico n'akaranga k'i Burundi, noronka uburyo buboneka bukwiriye. Hari ibintu byinshi nga mu gihugu twokora kandi byoteza imbere igihugu cacu bikatumenyekanisha neza, hanyuma eka n'Uburundi novuga bukaronka n'amahirwe yuko bwoba iratiro bwo muri Afrika y'ubuseruko n'ahandi. Murakoze cyane Monsieur Léonce Ngabo kuri no mwanya mwiza mwaduhaye, dukomeza kubifuriza iterambere, mudukorera n'ibintu byiza, mwami mudukorera gushika no munsi mugikora. Turabashimiye cyane kuri no mwanya muduhaye kugira ngo tuyagire ivyo mwakiyemo, kugira bitubere na twebwe akarorero, bibere n'abandi bariko barakurikirana isimbonesha kure yacu. Amen. Singende na mufise icyo mwari mushatse kuvuga mutashikirije, twayaze byinshi ibyo je nabajije, ariko namwe murashobora kuba mufise icyo mwifuza ko mushikiriza, cyo bari iki icyo nivuza gushikiriza. Ubwa mbere no gushimira Imana yangize ico ndi uyu munsi, nkama ndiko ndara ubuzima bwanje nsubiye inyuma ngibuka ivyo ndiko ndakora, kenshi nama nibaza be byagenze gute. Ngama nibuka ko muri 72 igihe habaye ubwicanyi muri iki gihugu, jewe nagarukiye muri prison centrale y'Ingozi bagiye kunyica n'abandi bagenzi, bose babishe mbona ingene nakize ntavyo nomenya, ni Imana yankuyeyo. Urero nkibaza ni kuki bose bapfuye je simve, nta formule nta kintu. Iyo ndiko ndabona ivyo naciye nkora, wena naciye umwaka niyo naciye ndirimba Sagamba Burundi, ngavuga nti Imana irafise ukuntu ikorera mu bantu. Ndabona kumbura Imana yashatse kongira Sagamba Burundi, ko nzogira Gitolenga, ko nzogira nibindi kugira ngo bibe inyigisho. Ndibuka mvuye muri prison haci iminsi naguma nibaza Mana ni kuki bose bapfuye je simve. Ico gihe ndibuka ko nace ndahangura guhakana Imana, ndangwe guhakana Imana, sinari ngisenga sinangija mu misa, ko nabuguma mvuga ndi Imana iba yariho abantu ntibari gupfa. Mugabo ivyo yankoreye haci imyaka 45 mpura n'umufasoni asubi anyigisha gusenga, nzuye gusenga niyo naca ntangura kubaza Imana ubuzima bwanje, ndabona akamaro ko kwemera Imana niyiduha vyose ivyo dukora, nukwama tuyizera tugahishigiki, hanyuma kuko umuntu ahari ntamenya ejo ngo azarumoka gute. Rero nkama ngendera na filozofi nize kuri mawe yamatubwira imisi yose tukiri abana, ati bana kwisi no kwicisha bugufi, kuko isi ni igewu uko bukeye siko bwira. Tugira amahoro.